Nkuko mubizi leta y'u Burundi yarafashe ingingo yuko ifaranga ry'abashinwa rigiye kuba rimwe mu mafaranga ashobora gukoreshwa mu kurangura ibintu hariya mu gihugu c'Ubushinwa. Twagira rero tugira ico tubivuze ko mwihwezo kubera tubikurikirana hafi, turongoye ishirahamwe ribikurikirana kandi twari umuhinga mu vy'ubutunzi. Ico nagira mvuge rero kuri ivyo nuko ubwa mbere hoho turashobora kubanza tukibukanya mbega iyo ayo mafaranga y'agaciro, ayo madolari, ayo maero, ayo umva hagimo n'amayuan, ashobora kuba n'amayene yo muri Japon mu gihugu c'Ubuyapani kugira tuyaronke biba bigenze gute. Ubwa mbere tubanza kuba twashoreye ibintu hanze. Ushoreye ibintu hanze hari amadovize uronka kinjira, hariho cooperation nizi mfashanyo zitangwa ni banki nkuru y'isi yose, izi za BAD, banki ya Afrika, ibigega FIDA, iza Union Européenne, ibihugu bimwe n'ibindi, Ububirigi canke n'ibindi, usanga biriko biratanga mu guha imfashanyo ibihugu. Canke hari igihe bimwe bindi bihugu byacisha nko mashirahamwe mpuzamakungu ya ONG. Murabona ama ONG araza gukorera ibintu byinshi canke ama organisme international nk'ibi vy'amaza HCR, za PNUD, izuva ngo OMS canke za mashirahamwe yandi za UNICEF canke n'aya ma ONG wumva ngo Care International n'ayandi. Hakabaho n'amadeni igihugu ushaka hanze akaza mu madovize, hakaba abagwiza tunga binjiza imitahe mu gihugu bakazana imitahe bakaza kwemeza mu gihugu. Hakaba rero ni n'amafaranga azanwa na barukera rugenda ba touriste iyo baje mu gihugu runaka, baje nka mu Burundi bazana amafaranga y'agaciro canke ico bitare diaspora n'abarundi ba mu bihugu vyo hanze. Iyo bajiro canke bari hanze ashobora kurungika amahera kugira bafashe mu bihugu babamukamo nk'u Burundi. Amafaranga araheza agafasha gukora iki? Nukuriha vya biri tugurira hanze, nubwo za importation, ivyo bitoro, ayo mamashini, ayo mamodoka, iyo miti, impuzu n'ibindi. Hakaba abaja gutembera hanze ngo ndima mission hanze, hakaba gusubiza amadeni twafashe inyungu yayo, hakaba gushikira ama ambassade yacu hanze kugira babeho, kuriha aho bapanze, cotisation. Urashobora gusanga tuko turariha kotiza muri za East African Community, za Union Africaine, zande hirya no hino mashirahamwe usanga turimwo, cyaje kuja mu makompetition mpuzamakungu, abakinyi bacu baja hanze canke abatrete, hari kuja kwivuza kw'abantu, hari abanyeshuri baza kwiga hanze baronka bourse ndetse n'ibindi. Ibyo rero ucushishira hamwe ukabiraba, ninje bica bigira kenshi cyo bita balance de paiement mu nyuma. Hamugacura ati none ibijanye n'ibyo dushorera hanze n'ibyo tugurira balance commerciale byo nyine bavyifashe gute. Nuko rero usanga ibihugu bitegeza kubaho. Hanyuma mugacura tukubira iki dolari bisa n'igiganza. Idolari giganza kuko uravye ico twokwita ama reserve, amahera ari mu bubiko bw'amabanki y'ibihugu kw'isi y'ubutunzi turetse inzahabu, kuko sinzikira inzahabu sizo baraba gusa. Usanga 60% y'amafaranga y'ama reserve yabihugu bitunze mu bubiko bw'amabanki yabo, amabanki nkuru y'igihugu usanga ari mu madolari, 20% ari mu maero, asigaye ifaranga ry'Abayapani n'ibyo y'Abashinwa usanga bariko barasangira 10%. No mu rudandazwa rero hafi 60% cyangwa y'urudandazwa ku isi rukoreshwa mu madolari. Niho bituma rero ufise amadolari womenga arivugira haciye hose yose ukumengo nta kimwamira ntaki. Idolari ko riba risa n'igemewe ku isi, n'abatari koresha mu kuvunja baribonye bararyirukira. Hanyuma rwose tuti ubu rero twavuze tuti ifaranga ry'Abashinwa naryo rigira ribe nk'ifaranga riza rirakoreshwa mu migenderanire y'u Burundi hamwe n'Abashinwa. Ucugenda ukarabarira ati none bigenze gutyo ayo mayuwani y'Abashinwa azova n'ubundi turatugaruka hahari tuvuga tuti none dushorera ibintu bingana gute mu Bushinwa exportation kugira buce gutuhaye mayuwani. Mbega imfashanyo Abashinwa batanga mu Burundi ingana gute bakayishira mu mayuwani? Mbega ideni amabanki y'Abashinwa
ibigo by'abashinwa leta y'Ubushinwa ishobora gutanga kuri leta y'u Burundi ingana gute? Mbega abashinwa baje kwinjiza imitahe mu Burundi bangana gute? Mbega hari ingenzi z'abashinwa zikunda gutembera mu Burundi zikazana ayo mayuwani? Mbega abarundi bari hanze mu Bushinwa ni benshi ku buryo baza baronika amayuwani muri iki gihugu cy'iwacu? Ibyo rero byose ugaca biterwa ugaca uti none mbega balance commerciale y'u Burundi nayo y'u Burundi n'Ubushinwa imeze gute? Uko twabibonye balance commerciale y'Ubushinwa n'Uburundi irimo igihengeri, Uburundi nibwo bushorera bike gusa nyo bukora mu Bushinwa kandi birumvikana. Hamwe gacuba tuti none ayo yandi amafaranga kugira tugure arenze kubyo twashoreyeho. Nivyo rero niba abaguza tunga bashobora kuba bayazanye ni yamfashanye. Ivyo rero kuraba yuko yabikwiye bihagije mu biharuro bakabiraba. Hanyuma ikindi tuvuga tuti none ibintu dukura hanze mbe bikomakoma iva mu Bushinwa, urana nk'ibi bitoro, iby'amamodoka, ibiva mu Bushinwa bingana gute? Cuke dukaraba ibintu strategique dukura hanze byinshi bikenerwa, ukaraba pari yiva mu Bushinwa uravye ingene byari bimeze, niho ucobona neza iyo nyungu ingene izo bimeze. Kuko bitagenze gutyo usanga habaye ikibazo kubera iyo balance commerciale imeze. Kandi none ubiravye nk'ibyo dushorera hanze hariho inzahabu, hariho icayi, hariho n'ikawa. Mugabo uravye nk'ikawa nayo ifise 30 kuva ku 30 gushika 60% y'amadovize, yinjiza amadovize gushika kuri 30, hagati ya 30 na 60% y'amadovize yinjira avuye mu byo dushorera hanze. Urumva rero twarumvise ko ari societe y'Abashinwa ishobora kuza kugura ikawa y'Abarundi, ngira bumvikanye ko iyo societe zizirari hakumure mu mayuwani. Aya mafaranga nawe haraza mu madolari bagiye mu mayuwani, guca turabarira ati mbega ibidaraza byo mu Bushinwa niva mu mahandi ibiri strategique nibi abare muri balance commerciale baca bagenda bakayiraba mu structure. Hama berbe nayo ubwo yari ipanzwe ayo mayuwani akwiye kugira abahama banki commerciale, aya mabanki y'ubudandaji azararihizo importation bariko baravuga. Mbega amabanki y'ubudandaji ko afite amakonte mu bakoresponda bayo hanze, ubwo yari itunganije neza, barafise ayo yuwana akwiye ku buryo bashobora kuza barafasha abashagurira ibintu mu Bushinwa. Ico rero nico kindi kibazo, nico gituma rero hari ingaruka tubona mu gihe bitizwe neza, ugasanga bavuye kugenda kandi ayo dushobora kubura tudashoboye kuyarekipera canke ibidandaza ku bindi. Aho rero nukuhitondera uko duheje kubisigura. Ikigira kabiri nuko kandi ashobora kuba ikibazo ugasanga leta iriko ishaka yuko abantu baza kugurira abakwiza tukaza kugurira ibintu mu Bushinwa, ugasanga ko barempoza ati gena mugurira ibintu mu Bushinwa, iliste y'ibidandaza mu ikura mu Bushinwa, ataya mayuwana arahari, ugasanga abantu bakidegevye byo bariko baragura, ugasanga qualité ibyo bagura hanze bashaka gusha kubabwira ati bigenza uku. Cyo mu migenderanire y'Ubushinwa n'Uburundi ukasanga umengo ni ya migenderanire igarutse imwe ya kera y'ibihugu usanga byaradukoronije, nkavuga ati imfashanyo tuyiguhaye canke tugize iki, ibyo ugura byose ubigura iwacu, kuko tuguhaye imfashanyo mu mayuwani ibyo uzokenera byose ubigura iwacu. Nyimba abashobora bavuze ko bazoza gusubira mu cyo kibuga c'indege kudufasha bagasabye mayuwani, ni kuvuga yuko ikintu cyose ugira ugure cyo ku kibuga c'indege cyangwa ugire gute uceza kugikura mu Bushinwa. Niho ngo nindi societe ivuye ahandi cakigize gute, nawe cyo kukugabaniriza amahirwe y'ingene widoraguza uravye abantu ingene basumbanye ubuhinga n'ubundi canke ibintu byinjira bikomeye bisumba n'ibindi. Ubugira kanwa tusanga ari Burundi umengo bwatitsa nk'akantu gatoyi, Ubushinwa buzabaranikamwe ibintu twongera tubigurirayo nk'uko umengo isaganirizo gushorera ahandi itanguye gusa nirigabanuka. Kandi noneho n'iryo faranga ry'Abashinwa bonye rino bari kontorora, niho bamenye ingene rivunjwa, nta Burundi uzafise bivuga ko. Ikindi rero n'inzingwana geopolitique ni ibintu ubona ko ibyo bihugu bikomakomeye nka Leta Zunze za Amerika, urabona ibihugu byashatse kwishira hamwe ngo bize birareka idora, urabona ko haca haduka induru ngo bayifatire ibihano bagira iki mu by'ubutunzi, ugasanga biri muri zuguru kunuku, ugasanga ntibibonywe giza nibigene byo kututsa Occident. Urumva rero n'Uburundi n'ukura kuko ashaka gusanga uri muri byo, ugasanga hari ibindi utakaza mu migenderanire ufitaniye n'ibihugu bimwe n'ibindi. Ibyo rero naho nyine ucubiraba kuko n'ubu ucuraba kuko mu migenderanire y'ibihugu ibyo bintu barabiraba cyane.
ucura nk'ubu unyi mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka hariho amahera yitwa kwava mu mfashanyo agera ku miliyaridi 1,326. Ayo rero urabona abayitwa ko azotangwa muri amafaranga nyene y'amadolari canke n'ayandi. Urumva rero nawe hamwe yogabanuka cyane ugasanga ntagereza ko navuga Burundi ko ufatiye intumbero no kumenya neza yuko iyo ntubizo dufasha ayo mayo baje gusubira azogira itazosha sasubirira ico gihengeri gishobora kuza. Usanga rero imwe rushe kwahombera uko nivyo by'ibitoro canke nibindi ntivyava mu Bushinwa canke ntivyava hehe biva handi hari ibintu byinshi bisanga bikomakomeye tugurira hanze nikakubona nk'imodoka ngo z'Abashinwa ngaha canke z'abandi nibindi. Urumva ni ibintu ugenda ukarama urudanda zwe byariko biragenda kugira barabe igihugu ntigihave kiyahombera wiyumvira ngo cari kwakirira. Murakoze.